nuko ibihe ndimo ngira ngo nanje icambo ca DJ FERNANDO ni vyiza cane. Yes, n'abakunzi ba Explosive ndanabifuriza aho muri hose ko mugira ibihe vyiza, Imana bane namwe aho muherereye. Ni kimwe mu makuru ariko aravugwa na Isiska dasanzwe ngira ko bakunzi ba Explosive wabwira ukungene bimeze. Ya antuka ngira ngo abakunzi ba Explosive bamaze kubona indirimbo doje gucishamwo twabacishije ALVIN SMITH ari kumwe na Natasha Oda twabacishijemwo FERNANDO Aye canke Mr Aye. Yes. Urikura biraba namasanamu amazimisi iyi weekend ariko arabica bigacika ndavuga muri Buja Flavor ubona amasanamu abantu batatu bari kumwe navuga ati nuwundi mwigeme tutabashye kumenya ngo ninde ariko uri kurababona urabona yuko bari muri set bari on set bari mu gikorwa ubona yuko ari abantu bari mu kazi ni ku rubuga rwa ALVIN SMITH yagarutse posting atubwira ati nshaka kumera nk'abandi nshaka imiriro myinshi ati will be available as Friday ALVIN SMITH na FERNANDO Aye ubundi nice sky iyi ndirimbo uri kuraraba ukungene ALVIN SMITH yitaginze no kungene ibintu yari karashaka kuvuga c'est comme si umenga ashatse kwerekana ko ari indirimbo yiwe na FERNANDO abo bandi na cyane ko bashobora kuba bari muri clip bariko baragaragara na cyane ko no mwigeme ALVIN ari karagerageza kumushira mu tuntu twinshi rwose kugira agume aboneka cyane ni no muri video ya FERNANDO nyene duheruka kubona arimwo no mwigeme nyene Natasha Oda yabaza yuko muri ano masanamu aguma aza canke agaragara kugira ngo kubandanya kuduza ya brand yiwe. Ubundi Tasha Oda ari mu baririmbyi muri kino gihe novuga ko bashigikiwe kandi ALVIN SMITH nkuko twatanguye tubivuga mu misi heze arakwiriye amashugwe yiwe ibi bintu vyo kumanaginga arashobora kuba ari mu baririmbyi twavuga ko babizi canke babishoboye canke babikora neza bivanye nuko uyu mukobwa yamagerageza kumushira imbere cyane gose akagerageza kwerekana yuko ibintu vyose arimo baza kubijana mu bari kumwe bariko barasangira stage nta hantu na hamwe ALVIN SMITH gihe na stage muri kino gihe tuvugana bamutumirako ara making ashura ngo njanye na Natasha Oda bagaperforminga indirimbo nico gituma anaririmba indirimbo kugira ashobore kumuhako stage yiwe bashobore kuyisangira so jewe nibaza ko iyi ndirimbo hamwe yosohoka indirimbo ya ALVIN SMITH na DJ FERNANDO ziba ari indirimbo nziza cyane gose kuko uri kuraraba ALVIN yagarutse kuri Instagram yiwe aragerageza kugaruka ataginga yuko audio yakozwe na Joel Haunton hamwe video nayo ikaba yarakozwe na Bankos again. Yes, uyu Joel ubwiwe yarapostinze last time yerekana yuko indirimbo yayikozemo ari we yayikoze kandi wanashaka nice sky jewe vya bindi namanda kugira vyo kugenda ndasumurusa ko hirya no hino indirimbo ushobora kuba yaraciye mu matwi kandi indirimbo nziza cyane yavuze ngo erega vya bintu yari karerekana ndiko ndarondera post yiwe ari karerekana yuko indirimbo ya DJ FERNANDO na ALVIN SMITH azoba ari indirimbo iryoshe cyane abantu bayitegurire cyane ku rugezo rushimishije comme ça indirimbo igihe izosohokera abantu bazobe bamaze kwitegura kandi ndazi ko ari indirimbo izoba iryoshe cyane gose uko urabona ni indirimbo deja no kuvanga igikorwa kirahari video na audio nkuko uri kurabibona mu stylist yabambitse ni Stay Mars so kandi uri kurana narabona yuko baberewe kurano masanamu twariko turaraba no uvuga ngo nimbi igikorwa cyaramaze guhera ALVIN SMITH akayatanguye ku branding atakintu na kimwe turabona kibaba kari nyuma karahinda cyane n'uyu stylist Stay Mars kwa nataramuzi ni mutoyi wa K Mars no mupita ari karagerageza kwinjira muri fashion kandi abizamo neza je kubganje kuri izo mpuzu bariko arabona ku mafoto nakunze kungene yambitse DJ FERNANDO nice sky DJ FERNANDO yamwambitse neza for me n'ubwa mbere mbonye DJ FERNANDO yambaye ku rugezo akambara utuntu tukamwinjira ku buryo nibaza yuko no muhungu nabonye ne mu bintu za fashion
muri no misi agiye kuvyinjiramo kajya kantu k'ijipo Fernando yambaye karanti y'amakenga kaya nakaba fashion ijipo nyene kanya nakaba styliste bakaze ubundi ni vya bindi vya fashion ijipo deja ifise imigozi muri ya jipo nyene bashizemo ceinture en fait si jipo ipataro mugabe rafise kijya kintu c'inyuma c'ijipo ni jupe pantalon kera twazita kabutura jipo jupe kilote ku buryo umuntu bakunda kuzambika abana babandi bakunda gufina cyane ujya vuga ati ni atawe yo hejuru yo munsi rasigara arabana inzoka yambaye impuzu yagaruka mugazambara abakobwa gusa kameme ba ego ariko ubu unyi bivanye n'ahantu fashion igeze narakubwiye isi irateye ubwoba kubera ko turi mu isi aho abantu dusubira mu by'abandi bantu bagize kandi abo bantu bagira ivyo bintu dusubiramo ni bake cyane narakubwiye ko even no mu bintu nigeze kumva umuntu last time ariko aravuga yuko ubutunzi isi yose ikoresha hariho abantu bashika nka 20 bafise hafi ayandi mahera abandi bantu bose baza kuba bafise so no muri fashion ndakubwira ko ariyo business ya mbere iri kininjiza amafaranga iri mu business ya mbere iri kininjiza amafaranga menshi muri kano kanya ku isoko mpuzamakungu. Fashion bisigura iki? Fashion badandaza umuntu ba projecta image y'umuntu hama abandi bantu akabigisha ukuntu bakwiye kwitwara yambaye ijipo hariho ubwo nyene abantu babagiye kubatayero n'abandi ishoneri y'ijipo naka yambaye cyane ego yambaye ikiso izirezi fashion ariko barambara abantu baririmbyi bo mu Burundi baba bazikuye nko kwa basake nkasake numwe mu baririmbyi mbere dufise muri Afrika barinda bambara ibi fashion biteye ubwoba nawe asake nawe nyene aba yabikuye nko muri Amerika so ni ibintu bagenda barahana ku buryo sometimes je narahevye kuzanda bacije urubazo bano baririmbyi b'abarundi niko nyene vyubatse le fait que babasumba impact ategeza ko barabirako gushika natwe ducitse ibihanganga abandi barabirako reka ndakwereke yuko hari n'igihe bon hari igihe surtout ko ba influencer kuno maze kuyibona yes sinzi n'umuntu yigeze kumbwira ngo mbega hajya ngo imoto samenyesha makuru mwambara ngo ntetse barizi wanyu so ndabwira ati hari rero mu ndirimbo usanga ari umuntu yavuze ati je ndafise company bimeze uko ataravuga ngo ndagize copier coller kuri Diamond canke ndagize copier coller kuri aba ba Drake bande ariko ugasanga hariho nka company runaka yagusinyishije ari vyunguka avuga ati je nyambaririye impuzu gusa hama je ndaguha ivyunguka urashobora no kuyambara ari uri nk'umupatriote ntibinakenewe nk'ubu jewe ndiko ndakora muri video imana inkundi no kwambara brand zo mu Burundi gusa barabanye muri ya freestyle twako turagira nambaye iyi brand ya Rafindo nta kintu nakimwe bari bampaye nitwaye twanavuganye ndi ngaha kuri Buja TV bariko barabirabona haza bakambeshutse mugabo après vyarabaryohe message yarabashikiriye ko nambaye ikintu cabo mu ndirimbo yanje barananyandikira barambwira bati courage tuzo next time il faut kuzotubwira ubwo mukora ikintu kugira tugufashe kuko ça nous a intéressé sometimes ibintu vya fashion nubwo atari yo nzira twari ko turajamo tubiciye ko duciye kuri rya muzu DJ FERNANDO yari yambaye ni fashion iri mu bintu vya mbere bi representa igihugu mu bisanzwe burya umuntu akubonye ukuntu wambaye arashobora kumenya yuva yego so nitugende cyane ngo tugirire twibagire ko igihugu cacu naco dufise inyambaro kama na brand zacu n'amahinguriro yacu ariko arakora impuzu z'u Burundi dukwiye kuza turashira imbere gusumba izi za Prada na zande na za Nike na za Ruvuto na za Balenciaga tutanazi n'umuntu yazikoze tutazokwigira tunahura urumva sometimes je muri ya ntumbero guteza imbere igihugu no guteza imbere akaranga k'igihugu nama nifuza yuko akeshi na kenshi tuzoza turacishamo abaririmbyi mu fashion menshi bazoba bambaye hazoba harimo impuzu imwe swat yerekana igihugu cacu canke igaragaza Afrika ko izi fashion bambaye ngaha izi si nyafrika nanaganda zijya ni impuzu mva makungu apana ni nyafrika mu guteza imbere Afrika zijya nizo hanze ya Afrika so zo turacishamo twambara n'ibintu bihayagiza Afrika kugira ngo dushobore kwerekana yuko turiko turagira ikintu duterereye mu iterambere ry'igihugu cacu c'u Burundi no mu iterambere rya Afrika sino indirimbo DJ kuri nk'umu DJ ndazi nawe kuyiteze kuzo wari gisasu indirimbo ya ALVIN SMITH na FERNANDO yes bose n'aba hitmaker
Alvin ari mu hitmaker dufise ngaha bakora indirimbo zigafata yes Fernando wewe ari ku mwanya ni bazayo iyo ndirimbo zo biryoshe VM kubice nka 80%. yes ya urumva je ndarindiri zo komanta ni yasohoka reka tuyitege iminsi nakunda ibintu byo gutega iminsi bavuze Friday ubundi Friday ibintu by'imiziki bifise ibanga ryabyo shobora no kubyitega cyane na formule sinzi umurimo kigeze kwicara ngara tugati nta formule ya hit turigera dutukura ngo turabe uko bigenda kugira ngo umuntu akore hit hit ukuntu indirimbo iri muri studio usanga iryoshe bana wumva ari hit bera ama speaker muri studio bacha bayiroga isohotse na Chris Brown ari gatera aswata ari we nibaza yuko gituma zitaba hit ikyo baba ni kwa kuntu usanga aba producteur ushoye gukora indirimbo nico gituma benshi bari uzoraba bariyimvi bateye imbere cyane bamaze kuba bafise amasidio yabo mu nzu kenshi bakora amahiti kubera kujya kuntu ushoye guca ku producteur ugiye kumutemberera akaca kumvisha izindi ndirimbo z'abandi bariyimvi zitarasohoka ngira ngo ari ashe kuyumvisha umuntu agufitiye ishari agaca yiroga n'uburozi civyo bintu vy'uburozi kweri ke mu vyemera cyane mu bihano umwanya ivyo bintu vy'uburozi bavuga bacumugani ngo akariho karavuga oya uburozi nta bubasha bufise naye vuze ko nyene urugo yapfuye ngo ubutaraburogo bavuga ngo yo Jenny azayuko ahubwo nivyo ndi Big Zo yavuga mu Burundi nta formule ya hit bafise yari Big Zo iyo abandi baririmbyi bo mu bindi bihugu bagomba bakora indirimbo barayitegura bakavuga ati tukeneye gukora hit song so mu gukora hit song number 1 turaza kwicara twiyumvira ama melody aza gufata mu gutwi k'umuntu n'ingoga vyihuse ikigira kabiri turaza kurondera dance abantu bose baza gukunda comment ça va nta muntu numwe atamenye ko ari hit song kubera kajya ka dance karimo canke skerewu canke za gwaragwara za urabona hari ama dance hari indirimbo zaje muri isi zikavuma kubera zaraje zizana n'ama dance yazo ari biba ari ibintu vyizwe bakavuga bati kugira to making a hit apa ya bino bintu byose muri technique twakoze tuyigirire budget ikwiye ya promotion tuzogenda kuri Buja TV giranira amasezerano yuko indirimbo yacu bazoza baradufasha kwishikanira abantu tugende ngaha tugenda hama bagashobora gukora hit mu Burundi turacari muri vya bintu barakora indirimbo yaheze bagiye gushutinga video ngo nta kantu ngo twoshiramo ngo kaka dance kayo abandi bavyiga bakiriko barayandika hari n'igihe batangura gutora dance bakandika indirimbo ijanye niyo dance umudanseur abandi badanseur bari international arapropose umuririmbyi arazakora kantu tuza gutambutona ati umviriza dufise aka dance kamezuku for example it's an example nawe no abantu barabibona dance mezuku so ubona gute dukoze indirimbo imezuku ama indirimbo agashaka gukora nk'indirimbo yitwa kata genda hirya no cyangwa nka ya dance muri tagomago c'est ça ahega igendo konyene ngeni hit so nubundi nituraronka formula yo gukora hit ni kimwe mu bintu dukwiye kwicarira mugabo kugira tubishike ko bige kutanegrija ka detail na kamwe byo bari kuravuga ugasanga aba journalist abarivye bamwe baranegrija aba journalist canke baranegrija ama media ntushobora gukora hit song aba media n'ikindi naco ugasanga abarivye kenshi baronka wa mwanya wo gukurikirana ibiganiro kugira ngo baze barumviriza byinshi yes navyo ndivyo kumva kumenga bararenze barakwiye bafise vyose arumva so nta muntu yigira nta muntu numwe yigira vraiment turaza kugerageza turabe kongene twoshobora kuza turaterera iciyumviro namwe nyene turi kumwe muga kandi turaza no kugerageza kugira ngo turabe kongene twogenda tubahaye amakuru yose nibaze ko twotandukira ku indi nkuru na Sky yes DJ Clue here we go man